Ibikorwa vyo kwiyamamaza biriko birahura n'intambamyi zitari nke, na cane cane ko hamwe hamwe abajejwe intwaro batuburagiza, ahandi naho ugasanga hariho ibikorwa vy'iterabwoba. Ku musi w'ejo muri komine ya Bugarama yo mu ntara ya Rumonge twari dufise ibikorwa vyo kwiyamamaza kandi vyamenyeshejwe neza abajejwe intwaro, mugabo abantu bacu bashitseyo abajejwe intwaro barabahagaritse, mbere turitura ubuyobozi bwo hejuru gushika kuri buramatari, nta na kimwe bashoboye gukora. Muri ako kanya nyene twari twagiye kugirira ibikorwa mu ntara ya Gitega, aho twasanze urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwaje gutera ubwoba abantu. Twariko turagirira inama, no mu gihe twariko turayigira hariho urwaruka rutari ruke rw'uwo mugambwe rwaguma ruzunguruka aho turiko turakorera mu ntumbero yo gutera ubwoba. Ivyo bikaza vyongera yuko dufise ikibazo c'igitoro, aho hirya no hino usanga ata bitoro bihari, mugabo ugasanga hariho amasitasiyo arimwo ibitoro bakubwira yuko ari ivy'umugambi uri ku butegetsi gusa, abandi badashobora kubironka. Urumva yuko ibikorwa vyo gukumira batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi vyamaze gutunganywa cane, kugeza naho usanga uwo mugambwe wo ufise igitoro wiharije, abandi bagiye kukinywako bafise n'amafaranga bidakunda ko bakironka. Twebwe rero twosaba yuko abajejwe intwaro bahagarika ivyo bikorwa vyo kuragiza urunani Burundi bwa bose, n'umugambi uri ku butegetsi ukihaniza urwaruka ruza gutera ubwoba no kuragiza ibikorwa vyacu. Tugasaba kandi ko igitoro coshika kiboneka kuri bose, nk'uko tubona umugambi uri ku butegetsi wowo bamaze kubikira igitoro cabo ata n'umwe gikorako.